igihe serugo yari ku rugamba mwasigaye mwenyene hahandi mu muryango mwarahavuye murahava murasubira ahantu mushobora kuba uri kumwe n'abana mwenyene? ndi mu muryango kuwo tuvukana twarahabaye, hanyuma tuhabaye mugana ndahabaye ntaryohewe. urabona umuntu yagusohoye niho nasohotse mva ucumenga ubaye igisubira muhira, numva ntaryohewe kuba mu muryango w'abandi, ariko kandi nkabona amafaranga mfise ntashobora kumbeshaho n'abana. hanyuma aho maze gukizwa rero ndavyibuka neza, naragiye mu gikorane mu minsi ya mbere atanamezi ashika 5 ndamara nkijijwe. hanyuma mu gikorane c'abamama asanga bari umwe ariko arashinga intahe avuga ukuntu yandikiye ikete Imana. hanyuma ndabyumviriza ngo ukuntu yari afise ibibazo waca yandikira ikete Imana, ngo burya rero wandikira ikete Imana ngo yandikira ngo nkakujya wandikira umukunzi uko murazi Imana ko ari umukunzi wa mbere, hanyuma ukayiramutsa, hanyuma ukayishimira, hanyuma ukayibwira ibibazo ufise, hanyuma ugaseza ati ndizeye inyishu nziza izova kuri wewe. mba ndavyumvise ashinga intahe n'ukuntu yaciye yishugwa, ariko akibivuga nyarutsa ahubwo ntahenje kuryandika hakiri kare. hanyuma ca ndataha ndabifise ku mutima, kandi umenye ko nashitse ndaryandika sinaryamye ntararyandika. ndabanza nanje ndayiramutsa, Mana yacu, Mana yanje, ndagukunda, ndagushimiye ko wagijije ibiki, ndashima. hamaje ntariko rero hagati aho papa jewe mfise ingorane ya mbere mfise, numva mbihiwe no kuba mu muryango ntibafashe nabi, ariko numva mbihiwe no kuba mu muryango w'abandi kandi narasohotse. nikigira kabiri umukobwa mfasha abana je mbona asa n'uwufise inda, kandi asa n'uwufise inda nanje namurungikiwe na mabukwe, ndabyombabaza kuko mabukwe yomva nkarira ngo namuzanye Bujumbura ngo atwarinda. rero ndagusabye ninabimubaza azoca nyemerera, kandi uzoca umubwenge bw'inzira ukuntu bigenda. uwo yayimuteye amutware yubaka urugo, nzobwire mabukwe ntiyarubatse urugo. nari nasabye ibintu bitatu, ikindi sindacibutse. ndacibutse kimwe ca gatatu nandikira Imana, nayise wangize isoni, ahubwo nico nahereyeko. Imana ni wangize isoni nanje nzogukorera. rero uyu munsi yankijije isoni, nimwabona ntariko ndayikorera muzoce munyibutsa tuti wahevye ivyo wemeye. hanyuma haheze iminsi mwari mwayisavye ko mwosubira hahandi muja ahantu mwongera, canke mwayisavye yuko yobereka yari uko bimeze? oya, nari nayisavye ngo impinzu je ndashaka kwimuka nidegemvye, ibi vyo gusenga ndabikore nidegemvya, hagati aho hamwe n'abana twidegemvye. hanyuma rero ahaheze iminsi ca ndaripfukamako, kuko byose narakurikiranye ukuntu yabigenjeje nawe, ko yaciye aripfukamako, nkarindira ko avuga poste yaciye aritwara mwiyariyo. hanyuma acavuga ngo nararifukamye ko ndasenga, hama ca ndirishira muri Bibiliya ndarindiye, hanyuma numva yarishu nanje ca ndarifukama ko ndasenga, cashira muri Bibiliya. haheze iminsi 2 nza mbona uwo tuvukana arampamagaye ngo hano tuganire, numva umutima wokwa tugira tuganire. aca atangura kumbwira mu introduce, atangura kumbwira ngo kugira ngo usabe niwe ntarakubona cyangwa ntushavure ngo ubaze ngo turakwase ngo turagumevye, ndabigusabye ntushavure. yambwiye ngo twari twavuganye n'uwo twubakanye ngo yuko twokurira inzu ukimuka. niyo ntibishoboka nimuke. acarambaza wari ubishaka? nari narabisabye n'Imana yuko Imana yocira inzira, kubera ntimufashe nabi, ca ndisigura ntimufashe nabi, ariko numva umengo nta mwidegemvyo nari mfise, nifata nk'igisubira muhira. rero ndabashimiye cyane gose. ubwo nyine tukiriko turavugana haca hinjira umusore azanye invitation agiragira ubukwe, yaba mu mazu yari imbere yacu, hariho amazu y'ama-appartement n'ama-studio. hanyuma atuzaniye invitation, acinjira acarabwira mukuru wanje ngo nari ndabazaniye invitation nzogira ubukwe ibikini, bikacira mubaza ngo none ngo inzu urubamwo warayitanze? atoya, sindasubiza urufunguruzo, mwari muyikeneye? ati yo uzocuyiduha. aca aravuga atazoze nsubize urufunguruzo muri sipe, hanyuma aca yisaba bayimuhe. urumva n'inzu ciye ndayironka hafi
ya mukuru wanje Sawa? niho naciye nimukira rero nca ndagenda ndaba jenyene muganje ndasaba mukuru wanje nijewe rero numva nitinyira kuja kwibana jewe numva hariho hogira n'ibikoko binyinjirana ko hariho abantu batisomera jewe ndatinya numva ntinya kuja kwibana hanyuma none nk'ubusabye umuntu w'umukobwa akaza akansanga tukabana hari ico hari uwo nabona noca nsaba yari asanzwe afise ibibazo aho yatse indaro kandi ibibazo nyine atari wabiri karabiteza nkaca numva ko nzomusaba kugira ngo aje kumusanga caravuga ati nta ngorane ahubwo vyoba vyiza hanyuma rero nca ndasaba uwo mukobwa acaraza turabana jewe n'uwo mukobwa n'abana n'umukozi rero umukobwa afasha abana ica turahaba nukuri ndahaba ndasenga uwo mukobwa yari yakijijwe imbere yanje aranyigisha gusenga nyine ndatera imbere ugakiza ndabandanya ariko hagati aho twinjira aho hantu nakoze igikorwa cyo kwizera mpagarara mu muryango w'ako kazu twinjiyemo ndahagarara nuzura mu muryango ndavuga nti data mu izina rya Yesu Kristo ndahagaze muri uyu muryango nugaza umuntu wese w'umugabo yoza kungora abasuma bambuzi boza kungora ndugaje mu izina rya Yesu Kristo nje kwinjira kandi nahavuye n'amahoro bimeze neza hanyuma mugabo hagati aho kuva n'imbere yuko ngizwa naragize ibibazo byo kubaho ndondegwa kubera bahavuye bamenya ngo umugabo wanje yagiye muri ivyo nyene byo mwishamba ndondegwa hanyuma tugiye kubaho twenyene naho nyene bimbera urumva baca bavuga bati turakurihira inzu hama udufaranga uhembwa uzoce uzurasoma ngo akwire ntibiyashobora gukwira ngurira amata abana nkongera ngasuma mugabo nyene kandi mwari mufise n'abandi mwaciye mu bana yego ahubwo hariho n'uwundi musore twari dusanzwe tubana nawe nyene yaza gufungura muhira mugabo wewe yagiye gusaba indara ahandi urumva nkabona ukwezi nkagorwa bamusinkwize ariko Imana yaradutabaye twarabayeho nagiye mbona igitangaza nkasanga bangemuriye nkasanga ngo turahuye n'umuntu arampezagiye ariko ubuzima bwari bugoye kubera nagendana ubwoba mw'ibarabara kubera bampiga bako baravuga ngo bariko barandondera ngo kubera ivyo mugabo ngasenga Imana nkavuga nti Imana none jewe ko nakumenye nkaba ndi hano jewe sindi muri iryo shamba nikandi imbere ahubwo nacembo nimbere je narasomye ahantu havuga ngo umwana ntazozira ibyaha vya se canke ngo umuvyeyi azira ibyaha vy'umwana wiwe narahasomye ni nkuko umugabo atozira ibyaha vy'umudamu wiwe canke jewe ngo nzira ibyaha vy'umugabo wanje agakiza ni ku muntu canke ibyaha ubikoze ni ku gatwe kawe nja iryo jambo ca ndarihagararamo jewe ntaco nzoba ntaco bazongira kuko jewe ntavyo ndimwo yego mbaho mugabo naragize ingorane nyene tugahura n'abaje kundondera rimwe kabiri kangahe ku kazi baranyanka rero reka mvuga ivyo ku kazi baranyanka umunsi babimenya wa mbere umunsi mubi mu buzima ntazopfa nibagiye umunsi babimenya yuko twurumva narakoze yaragiye nk'imyaka 2 umengo iyo myaka 2 iheze niho sinzi wabimenye boba bariganye muri secondaire hanyuma acabibwira abandi azunguruka mu mabiro yose ababwira ati mwari muzi ko Denise burya afise umugabo w'umwasaye yo ababwiye bose bagaca bamwerereza bagaca nanje nakora mu bantu bafise inkoho abapolisi ibiki bagaca bamerereza urumva baca bafupura inkoho hamwe bazibika bazifata mu maboko barasharja umwe ngo ndazimuherezamo uwundi ngo ndazimuherezamo uwundi ngo ndazimuherezamo ntibinjira no muri biro baca baguma hanze jewe nanje nibereye ku mavi niko nasenga nashitse mu biro kuko natangurira kugusenga ndapfukamye inyuma y'imeza ndiko ndasenga uko wari uwo mugambi nigiri wo gushika nkabanza ngasenga iminota mike nkasoma ijambo ry'Imana rindongora umwanya muto kugira sintakaze umwanya ko nari nigiriye imigabo yo kwirinda ikosa na rimwe kuko simpave ngo mu makosa asanzwe n'ayandi ndayafise banyigekako hanyuma mvuyeyo nicaye nza mbona uwundi mu yari yubatse aje yari mugenzi wanje nza mbona araje aranyongorera ati hewe
ati haguruka urabe. Ndahaguruka mbona barahagaze, ati none ubaravye wari bwigere ubabona bahagarara hajya bafise amarezo mu maboko nika ko bazihereza muri wewe ntoya ubwo nyene akisomba WhatsApp uyirira ano seta ubwo nyene ati birusenga Imana bari kurinda ahandi hoho barahiye aca riruka caragenda biravurugana munda ca ndiruka hariya mu kazu ka sugumwe ndagenda mpejeje ncapfukamayo ndavugana Imana yo mwijuru ndakwinginze untabarira rimwe gusa kubwa burya bwana bubiri untabara unzigame kuko ibi bintu sijewe ndabirimwo kubwacu gatwana twoca dusigara ibyo ugenda gute ndakwinginze unyingire ungwanire ungirire neza uzobukoze cyane ndasenga hanyuma mfukamye hahandi nyene ca ndasubira muri biro subiye muri biro hahera umwanya bikavurungana aho ndiko ndajugumira urumva babandi abo dukorana muri biro nabo bamaze kubimenya ukaza batwenga umwe wese avuga ivyiwe ubundi vyiwe ndaguma hariko umwanja hariya mu kazu ka sugumwe ngaruka hanyuma rero mbona saa sita irageze ataranyica haragira ko dutaha twataha na bisi ngiye muri bisi bose rero we mutwarara n'abandi mwaba muri kumwe muri bisi bamwe bari bagabirije hanze bose twaba turi kumwe none abo twajana aho naca jewe ngo twararamvye ngo kubona dukorana ngo n'abasaya ngo emwe ngo twararambye ngo kubona tutarapfa umwe wese akavuga ivyiwe undi akavuga ivyiwe ndi muri bisi hamwe nibaza nikorore bigende gute rero izima naja hafi nije n'uruku bwa mbere kubera naba mu bwiza kandi dukorera hajya numva nije n'uruku bwa mbere n'ururutse baca basigara baravuganye n'amajambo menshi urumva ndabahuko bukeye mu gatondo rero ndatonda ku kazi ntonze oya uwo munsi nyene nari narasabye konji ry'imisi 15 hanyuma numva ijwi rinsanze rirambwira ngo iyo konje yireke ukayijamwo bazoca babona ko hari cyo wiyagirije kandi kugira ugaruke bizokugora ihebe muca ndabwira umushefu ntiyakonje nari nasavye ndayihebye kubera ibyo nogiye gukora byahagaze ndaguma bukeye rero ndatonda nonze twahora dushika tukaramukanya wonshikiye ko nabariya imbere yuko tuduza drapo nirumva nshitse ndaho ukuboko wa mbere aca ashira amaboko mu mugongo mu kuboko ugira kabiri acaraba hirya yoca ndaba nk'igistati mpagarara aho nyene naringeze yo bose zabona barandavye abari hariya hirya baba polisi nyene bafise inko zabona bariko barandaba abantu bose mbona bariko baravugana igitima di yo ndavuga sije mbona turinjiye indani muri biro hanyuma turaduza drapo ndaja muri biro baca baguma bahagaze bavuga naho muri biro bagaca baguma iyo bavuga gatinda bakaza muri biro nanje nkaca ngenda ngasenga avuga ni Imana untabare niwe wenyene wo kunkura ahantu niwe wenyene wo kunyiza iki gikombe kikandengana nyene narabibaye mu minsi myinshi atayindi biro njamwo nshitse nja muri biro nkora hanyuma atana handinja uko iyindi biro ngiyemwo baca bavugana kandi nawe ashobora kumvugisha harahera igihe kirekire kandi aho rero abatamvugisha bari bose bamwe bavuga bati ubwoko bumwe ngo bwarandamutsa nta numwe yandamutsa nta numwe cangumaho ndarindira senga Imana ndindira senga ninjiye muri portail yaho twakorera nkagenda ndasenga havuga amabaraso ya Yesu anumwikire kiganza cawe kimbeko unyambika ubwiza bwawe igitinyiro n'icubahiro ngenda ndavuga uko nyene hanyuma nkashika ngahagarara nkarindira tukadoza drapo nkaja muri biro nkongera ngasenga nkasoma akajambo nkaca nsubira nyene nkakora akazi kandi ndabwira Imana ndakwinginze uzomfashe kuba umwizigirwa kugira ntihagire ikosa rizomboneka ko na rimwe ngo ribugwitwazo
hanyuma urumva sinacegwa ku kazi carazira canke bimwe byo gupfa gusiba gutyo gusa oya nari umuntu mba ku kazi canke byo gutaha hatageze carazira ndi mu biro narakora ibyo bampaye nkabiheza ahubwo nkasaba n'akandi kazi ni ibyo mwampaye nabihejeje mu mpibindi urumva hamwe umushefa bawuburije yo kunkunda kubera urumva nije ntonda sicegwa sintaha hatageze yisanga yankunze hajya abantu bakora babizigirwa nta utobakunda yego ndahabuko mugabo byaratinze birahera yahaheze igihe numva ntibuka baza barandamutsa buke buke nashika ndamukije umuntu nkabona arandamukije ariko batanguriwe n'umutamu umwe twakorana kuze cyane ari mu gupansiona niwe umunsi umwe yampamagaye yicaye ku ntebe ambonye ndenganye aravuga ngo mwana ako konye nambwiye ngo mwana karanezera umwana ngo ngwa hano ndagenda wicara ndicara ngo mwana ngo je nagenda kubwira ikintu ntego ngo je nahora ndakwanga ngo kubera ibyo bavuze kuri wewe ngo kumva ndakwanga ngo ntakwanga rwose wariko uragenda kubwira abasanza n'umugore kuzima twese hano urabona uburyo byose birengana wipu agaca bavuma barenganye ngo byizungagiza uko ngo byuzuye inzigo ngo byuzuye ishari n'urwango ngo narakwihweje kuva bakuvutse narakwihweje intambuko ku yindi urenganye uri mu bandi uri wenyene usanga ngo uri umuntu mwiza ngo none rero ngomba barire kubona narakwase yo numva ndashimiye Imana cyane kuko nari nagize isengesho rivuga ngo mana abo bana aho bagejeje kunyanka abariho bazogeza kunkunda cyambona arabatanguriye ndagenda ndashima Imana ndatanga ishikanwa gishimwe cyane ndavuga nti nabandi Imana buke bazongaruke kumwe bica biratangura uwo muntu abarabugururiye umwe mwanzaraza ndamutsa ambaza nari ndagukumbuye ibiki bose n'abarongozi banje bangwanira kugira ngo nje gukorana nabo umusekreteri wabo bakangwanira ku buryo umudeje wacu abaza ampamagara akambaza ngo uri mwiki ngo kubera iki ngo ba directeur bose ngo baguma bavuga ngo bashaka we ngo umusekreteri ni cese ndabizi nta na kimwe nzi hanyuma abaca icyo gihe basabye cyaravuga ngo kwanza ngo acaguma ngo aho ngo niwe muntu ntahamitation wenyene ngo acaguma muri biro yararimwo ngo kubera mu mugwaniye canguma hanyuma uwuntwara umudirecteur yatwara departement yacu acaravuga ati je ntacu kazimanda mutwara nzomukoresha hanyuma rero naza numva ahamgaye mu chef de service ngo nukira Deniza ibyo afasha naca ngenda urumva yabashaka umwizigirwa yandika nk'ikete riri confidentiel hanyuma nkagenda agacama ordinateur nkandika agacambwira ati umusekreteri niyaza ucuri nyegeza kubera yuca bivuga kandi byaba ari ibintu confidentiel hamara nkagenda nkavyandika nkabiheza agacambwira aho nca ndabibika ngaca ndamubikira nkaca ngenda rero uko nyene niko nagiye icizere kiragaruka ndabuye igikundira uko nyene yego mugabo ibindondera hiyo hanze vyagumyeho ego urakoze birumvikana ko ari ibintu nyene byari bihe bitari byoroshe icyo navuze nabyo n'ubukene urumva ku abana kubatunga babiri n'amashure n'abana bandi narifise mu nzu ntibyari byoroshe nyene mugabo twatundi dufise nkadugera kujya nyene abana nyene nkabahindira kujya nyene bambaza papa wacu yagiye hehe umunsi umwe niho nababwira ntiyagiye ku ishuri biba mba spontane ndababwira ni papa wanyu ari ku ishuri kumwe mu nyuma nsanga ni mwe muyera ndongoye ncasanga yari mu ishure ry'Imana Imana none ntiyari kiramwigisha nyene n'ubukene hari igihe twabura ibyo duteka nkabironka ku munota wa nyuma nka saa sita abana batashe bakabona nta n'imbabura ariko nkabironka ku kanyuma nitwigeze tureka gucana imbabura ariko nabironka ku munota wa nyuma rero nivyo navyo biri mu bintu byanduhishije ariko ndihangana abana ndabarera uko nyene ndabahindera muri ubwo bukene yego yaje asanga barakuze yego hariho ijambo rivuga ngo niyo data na mama bonta niho ntimwahebwe n'abavyeyi ariko murumva ibihe ntivyari vyoroshe ati uhora azonyitorera mbega haraboba baragumye
kw'iryo banga ryo kuvuga ati uyu ni mwene data uyu turakorana umwe canke babiri nawe ngira kumbure mugira ico mushikirije kuri abo. Yego Imana yarangiriye neza nyene waje kumburira ngo senga kubera yazi ko nakijijwe yambwiye ati senga burya ntibyoroshe burya yari umugenzi wanje kandi twabandanije kuba turi abagenzi mbere ndushe bindundumiye kuko hari vyangoye naca ngenda muri biro arimwo nkamubwira nkumva ndaruhutse twaragumanye muri ivyo bihe byose bigoye twaragumanye ari umugenzi wanje kandi nkumva ko ndamukunda by'ukuri bivuye mu mutima uwundi nawe yari uwo tuvukana umuryango w'uwo tuvukana nabo nyene bangumye hafi ari kingoye ngwaje ngo baserukako bagumye hafi rero ivyo byarampumuriza na buhoro. Yego kuba muri ivyo bihe bega uruhara rw'ishengero rwogo rwabaye uruhe kuko hariho umuryango wundi mwari mwarahawe n'Imana uruhara rw'ishengero nibwo habayeho naho nyene ntivyari bizwi mw'ishengero nta nivyo bari bazi oya mw'ishengero navyo bari bazi uretse nabo nyene abagenzi banje bari hafi nibo bari babizi narababwiye jewe nduku nuku abo rero bonyene nibo bari babizi nibo bantu nabo nyene ndushe nabwira nimunsengere numva ndushe bimeze uku kandi Imana yankoreye igitangaza nkarokoka nibo nashingira intahe turi twenyene kugira ngo bamenye ukuntu Imana yantabaye nawe mw'ishengero ntibari babizi rwose babimenye batevye ahubwo benshi no mu rupangu kutavuga mu rupangu aho nabo mubwize twaba mu rupangu hariho n'abandi benshi mu rupangu ariko nabo nyene ntavyo bari bazi ntibari bazi uwondi ntibari bazi ko ndi umupfakazi ntibari bazi ko nahukanye nta na kimwe bari bazi ku buryo babonye agarutse bakatubona kuri televiziyo yo barakangutse ngo ariko kubera menshi twabana barabakongomani ngo ariko ngo abarundi barazi kubika ibanga baratangaye cyane rwose babibonye benshi ntibari babizi nabo mu rusengero benshi babimenye ariko babonye agarutse ariko umwungere wanje yarabizi nari naramubwiye azi uwo ndiwe no kugenda naramusezeye ndamusaba nti ndakwinginze unyemerere ngende kuko numva hageze ko simba yansavye ngo nje